turafasha akanya twumviriza abantu bigeme, twumviriza igishu batanze, twari kumwe namwe mwashoboye kudufasha kubumviriza. Rero twashoboye gufata akanya turabaha amanota umwe wese uko twamubonye, hama twashoboye gufata mu mwiherero twari turimo turateranya ayo manota turayaga ku byo twabonye twese muri mwese. Novuga nti mubanze mwikomera amashyi mwembe bakandidati mwashyize muri kabo finale, mwakoze byiza, twabishimye. Mu ndwi iheze mwese twari kumwe twarashoboye kumviriza awiklo, hanyuma twabonye yuko muri mwese mwashoboye kwameliora ivyo twari twavuganye mu ndwi iheze mu audition. Muri ino ndwi mwarafashe akanya muriga byinshi, murasubira murameliora. Rero tubakeze kubona mwashoboye gufata nkama impanuro mwahawe ku munsi wa gatatu uheze n'ibyo mwashoboye kwigishwa muri ino ndwi, kugira ngo mushoboye kuza imbere mu gutanga amanota mushobore kuba mwashoboye kwameliora ivyo twari twabatumye muje kwiga no gukorerako. Rero nk'uko bimeze turi mwihiganwa, haburana babiri hagatsinda umwe, hama twashoboye gufata akanya turakora ikigo twatumwe n'inzego zitandukanye, harimo n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro, ingenzi no gutwara abantu n'ibintu, kugira ngo dushobore kuraba abashobora kuguma mu higanwa. Kino gice cya kane gishiri cya nyuma kiriko kirabera hano mu ntara ya Gitega ku munsi mukuru mpuzamakungu hariwe agateka k'umukenyezi. Rero tugira twanonse cyangwa tuvuge abakandida 10 bashoboye gusigara mu higanwa. Nk'uko nabibabwiye mu ndwi iheze, intambwe ya mbere mwese mwarayiteye ni kubahuka kuza mu higanwa, aho benshi mu bigeme batashoboye kuza imbere ngo biyandikishe. Mwebwe mwarashoboye kwikura k'ubwoba, murashira amanga, muraza muriyandikisha. Ni intambwe ikomeye cyane. Intambwe ya kabiri mwarayiteye aho mwaje muri audition muratuyagira, muri audition mwashoboye kurengana. Intambwe ya gatatu yabashikanye ngaha. Rero novuga nti ntibigarukire ngaha, amahiganwa ntaheze. Mu mwaka uzazosubira tunganya irindi higanwa Miss Burundi, inyuma y'iri higanwa hari ayandi mahiganwa ashobora kuba kandi mu gihugu. Ntimudebukirwe kugira ngo ijwi ryanyu umugambi ufise bidashoboye gupasa ngo bishike kure muri Miss Burundi, birashobora guca mu zindi nzira. Dufise ama incubateur, dufise inzego nyinshi zirafasha imigambi yo guharuka, harimo n'imigambi y'abigeme n'abakenyezi. Rero mwese ntimwumve yuko ngo ubutatu uno munsi ibintu yatubwiye ngo nisingira akamaro, byari ingirakamaro, ariko akanya nuko uko bimeze nuko turumigana tukiza kurondera 10 babandanye n'abarangiriye. Rero fashinga ntaye bapfasoni namwe bariko muri ino higanwa, tubabwire amazina twashoboye gusigarana 10. Ngene biza kugenda amazina tuza kuvuga 10 araza kuza hano kugira ngo amenyeshe makuru bari ngaha n'abari barakurikirana bino birori bari kure bashobore kubona ayo mazina 10 yasigaye mu higanwa. Mu kanya abatatowe baraza kuguma kuri uwo murongo nyene. Abo batowe duheje kuberekana baca kurya mwango basubire bace bagenda, hama abandi muraza kuguma hano kugira ngo tubandanye hari ikindi gikorwa tuja gukorana namwe mu kanya abo bamaze kugenda. Rero inomero 57 yasigaye mu higanwa. Inomero 49 yasigaye mu higanwa.